ikiyago kidasanzwe kizoremeshwa na nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi eka n'abagize urwego nshingwantwaro rwa leta niho bazoba bari. Ikiyago n'ikindi hewe mbega mwavyumvise ivyo navyo nibiki neza na neza nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi azoyaga n'abene gihugu batandukanye baba bamenyesha amakuru abaserukira amashirahamwe yigenga amashengero n'amadini ku murundi wese avyipfuza hazoba ari ku munsi wa gatanu itariki 27 za kuno kwezi kuva isaha 3 zo mu gitondo gushika isaha 6 z'umutaga ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku kibuga c'umupira w'amaguru co kw'ishure rikuru ryitiriwe Musenyeri Skepe ryo mu Nyakabiga. None ihangiro ry'ico kiganiro niriye yo kizoba ari ikiganiro co guhanahana ivyiyumviro ku bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu. Neza cane. Ubu ufise ikibazo rusanga azokibaza ariko n'uwo wese azoba afise intererano azoyitanga. None hari ico bategekanije kuba ari kure batazohashika? Yo kuba tazoshobora kuhashika imihora ya telefoni izoba yuguruye bakazoshikiriza ivyiyumviro n'intererano zabo kandi vyoroshe bazohamagara kuri telefoni 77 amajana 719 amajana 467 canke 77 amajana 719 amajana 468. Urakoze. Duhiriwe duhishije rero abakoresha umuhora wa Onamobe canke amatelefone yo munzu bazotelefona ku buntu. Ikindi mwomenya abafise ingorane bisangije bipfuza gutura Sebarundi hazoba hari hababumviriza baheze babimushikirize nayo bipfuza kuba muri ico kiyago basabwa kuba bahashitse imbere y'isaha 2 z'igitondo bikaba ari uko bimeze aho sha ntawe uzontangaye. Ndagushima.